Shalom shalom ndabaramukije nongera kandi kubaha n'ikaze mu kiganiro cacu canyu c'intahe. Uno musi mwe n'umutumire mushasha hano muririmbyi n'umupapa ariko kandi afise n'ibindi vyinshi akora sinobivuga vyose ngo ndabiheze ariko reka ndamuha akanya twidondore atubwire uwariwe kumbure n'ibindi vyinshi je ntashoboye kuvuga arabitubwira kaze. Ya murakoze cyane amazina yanje nitwa Didier Niyonzima abandi muririmbyi ari mindi mutse gutazira Imana ndongo mu bitwa Gigi Sound mu shingiro Gigis abanubatse dufite umugore umwe n'umwana umwe ya ego twahereye ku mpera urabihejeje byose reka tugerageze gusubira inyuma gato urakijijwe ufite umugore umwe n'umwana umwe uri muri Gigi Sound ariko ndashaka ngo tuje mu itanguriro byatanguye gute DJ n'umwana agira kangahe mu muryango yapfutse ryari yakijwe ryari ariko mbere ko kadutangura aho byatanguriye duhereye ku ntango okay navutse itariki 5 z'ukwezi kw'icumi ari mu kugera entre cyane ageze itariki 5 z'ukwezi kw'icumi mu 1985 mfa ko munsi hama umuryango turabana babiri je nk'abandi umuhererezi ego hama sinagize chance yo gukorana n'abavyeyi nk'abandi bana ko nabuze mama mfite imyaka 6 hama papa ndamubura mfite imyaka 10 ndabaho nyene ubuzima ba mu famille aba oncle aribo bandeze aribo banyigisha gushika muri 2006 aho nakizwa le 24 juin hama maze gukizwa rero ndabandanya dusubira inyuma gatoyi cyo gituma twaje mugana dusubira inyuma gatoyi bro nudusondeke wavuze ko utagiriwe bakujye kuba gukurana n'abavyeyi nkuko abandi bana bose bigenda hama ukura mu mafamille ariko ndashaka ngo utuganirize gatonya kubera ko ukungenda uri kurabivuga uri kuragerageza kuvyorosha womengo ni ibintu bisanzwe womenga urumva narabuze abavyeyi hama cyangwa amafa ariko ndagomba ngo twinjize indani kubera ko kumbure aho tuza kugera mu mwanya uri imbere biraza kuba bifitanye isano cyane nubwo buzima ushobora kuba warabaye igihe wari wabaye impfuvyi uri wenyene umvumengo nta muntu ari ruhande yawe bon umva gituma ndabivuga yemenga birasanzwe ko ndamaze imyaka myinshi so ngo tumenye umuntu nyene ni histoire wari yakiriye voilà c'est ça ya bon abavyeyi twakuranye igihe gito kuko nka mama sinokubwira kweri ngo ndibuka n'ijwi ryiwe canke ngo ndinda mwibuka ariko aratambuka oya mugabo ko amafoto ibiki ushobora kubona uti ni mama papa nawe wewe ndafise duke nibuka kuko nari nkuze gato imyaka 10 rero bamaze gutaha byari ibintu bibaba byambabaje cyane kuko vi narimenyereye kubaho yacihinduka umuwonke yaciye aturera yaragize the best yiwe mugabo kubera ko uburyo yari afise utangana n'ubwo abavyeyi banje bari bafise umva twaca tubaburije gukorerwa kuri uburyo ashoboye kuri ritme yiwe ivyo rero byanafasha umwanya kugira ngo ndabimenyere ni adapte kuri ivyo ariko buke nagiye ndamenyera hama umuntu yaratureze mu nyuma turaregwa n'undi undi yatureze nawe ni mutoyi wa papa we nawe ni vraiment yaragize effort arakora ibyo ashoboye wewe yaragerageje kuva nyene donc navuga ngo tiyo manque twari dufise yarakoze ibyo ashoboye naho nawe ne bitakunze ko abaho igihe kirekire mugabo nyuma yaho narabaye ruguru nabaye ruguru yari affaire ndende donc uravukiye mu gisagara ubaho ubuzima bwiza hanyuma uragera kuri ashumva nyene nacenje ahantu nyene bon nari ngeze muri 6e ndavyibuka uwo moncle mutoya papa yaragiye hanze kuraba umuryango wiwe mama uwundi nawe yatanguye gutera nawe yari yarapensionné afise famille ruguru cyangwa obligé kuduga ruguru ndigayo 6e mwaka umwe ndabaho ubuzima vraiment
yewe ntari nzi ko noshobora ariko Imana iramfasha ndiyadapta ibana ndaba umupeti wa ruguru kweri nyine ndamenyera amaganye naraza bon ndabivamwo kandi vraiment naho mubiboneka abantu nk'abantu bari banzi baravuga bati je mwana ntazoshobora ntazoshobora kuko ico gihe grand frère yari muri interna babwa ati ntazoshobora ntizokunda mugabo Imana ikashoboza John nari nabiryohererwa mbona abandi banatungana tuja kuragira kubita intete nyene bigakomera urabibona bon ndabivamwo ubwo buzima umwaka wose nabaye mu mwaka wose hanyuma ndagaruka ino ndaje kwiga 7e mu Kibenga ndahiga imyaka 2 après 2 ans wa mon oncle yari yagarutse nawe acarapfa cyamba oblige kuja muri interna igitega ndahiga 9e 10e mugabaho hose nagenda ndi specialize mvana okay utubitahora bon mugabo mu vacances naraduka ruguru kuraba wa mon oncle nonashikira ubuzima bwa ruguru bwo nari namaze kumenyera kandi nari ndaburyoherewe ntaco bwari kimbwiye kuragira narabikunda kuragira kuragira hapana imene imene ziragora bon ama haba kuja gutema ubwatsi bw'inka naratema ubwatsi bwinshi nkabwikorera cyo nari nkomeye gose bana nkikorera ubwatsi kandi kumvana amahoro kandi nkumvana amahoro menshi nyene mba ndaryohewe aho hano ndatinda nyene ndumva ko ari muhira kandi yabo monke canke umufasoni wiwe bafata neza vraiment antuka nta kintu basoma ngo baje ntarimwo bafata nk'umwana wabo nanje nkumva ko ari abavyeyi ndabibamwo nyene turabaho ku buzima gushika mpejeje école secondaire ko après nacenja kwiga muri lycée Mwaro mu mwaka w'10 nca ndarangiza umwaka ice cyambere c'amashuri yisumbuye canja muri ETS aho hose wari wavuze warukiye muri gushika muri inférieur bon aho navuze kuva muri primaire gushika muri inférieur kandi urumva je rero hari ukuntu nyene amashuri nyene twakundana gose urumva agenda uragira kabiri oya si hose aho nagiye ndasubiramo ni 9e 10e no muri 5e 6e honyene ahandi vraiment nararenganye kandi maze gushika muri supérieur sinigeze mpagarara muga rero muri ubwo buzima naho nari ndabaye mwuko nagiye ndahura n'ibibazo bitandukanye bivanye nuko kuntu hari amashuri amwe nagenda ndasubiramo hari abantu bitaryohera nko usanga ari muri famille ugasanga bibaza ko ndumubandi bibaza ko bon muga par contre siko byari bimeze ni bya bindi nyene umwana yiga ugasanga yayobe byanse vraiment naragerageje hari n'utwita gushobora turi muri internet nyene ngo yashoboye kwiga kare abandi bajyana narabigira mugabo d'abord nk'umwaka wa mbere naranyuzuwe na internet kubera ebana kurya ibintu biharuye kandi ntujye ubishaka babigwaho babishatse umva inzara irabanzira nkurirako okay hama undi mwaka ugira kabiri no muri 10e naho byarashitse ngabo ntikwari kuvuga ngo n'ubandi oya gusa hari haba abaremenanije baravuga ko n'urumogi baravuga ko n'itabi ko ngivya ndagutakiye mugabo ntamubwi byose nakimwe wakora nta nakimwe kuko je mu buzima namye nkunda Imana kandi naratinya Imana n'igihe utari bwayimenye yego vraiment d'abord nari muri katolika muri korali nari muri korali hari hindero kanaka usanga ufise kumva nyene ibintu byo gucumura ku Mana narabitinya gose okay tuje tujere muri ya etape yaho wakiriye Yesu mwami n'umukiza c'est vrai ntiwavutse ukijije ko biri kose naho wari mu bigaragara wabona ko waba wagerageje akoresheje ingufu byagenze gute cette fois ngo wakire Yesu mwami n'umukiza bon en fait nakubwiye yuko hari haba
abantu bo mu muryango donc banyibatse uko ntari bamfata uko ntari ivyo byarakreye muri jewe umubabaro d'abord nakuze ntabona abavyeyi hanyuma no kuvuga nta wundi muntu mbona yomvugira bakwiyumvira nabi bakubona nabi sikumeze urumva nawe urafise insiguro wobaha mugana ufise ukuntu wozibaha nca mbona kumenga ntibankunda rero maze guheza muri 10e ikintu ca mbere nasengera Imana kuko niga muri lycée Mwaro nari mbayeho ubuzima nyene ashiteye ubwoba ko twaginga vraiment kona nkiri Imana ishimwe jumbo bidahiye nyene biri grave rero ikintu ca mbere nasenga mbwira Imana ndakwinginze umpe kwiga ETS kandi précisément Kamenge muri 10e nashitse premier trimestre nanonse mu ma 49% ndubuye 10e bacana aho rero bambariye ati wowe wa grave aho ari mu bantu ba mbere wogira effort womenya ndagira effort ndiga ndamenya hama mugana naropesheje mathématique nageze rero konja muri ETS bambe turindiriye ama orientation niho rero nabwira umuntu asabira ETS arambara ati ntibikunda aropesheje mathématique ntibikunda sawa ndatuza ndatekana tarindira ama orientation mugana guma nsenga mvuga Imana icyo gitangaza bamukinkorera ndibuka ngiye kuraba ama fiche d'orientation ngaho kuri Serohero Notre Dame de Loyo casanga naronse ETS naciye mfuka amahonye nje ndasenga ndavuga Mana nukuri umfashe imyaka 3 sinzi ntizi 4 ntizi 5 iziguma ari 3 nyene ndagenda ndiga rero umwaka wa mbere waramakije nasigaye muri repêchage makuru 3 kandi akomakomeye ndagira kwihebura bivanye nuko sinumva ko ari umuntu yontahura mu gihe noyobegwa sinumva ko ari umuntu yovyumva umenga nyene namaze afishe baramaze kubona ko ndi mayibo undi umuntu adashobotse tusa narumva umenga une fois noyobegwa aca niyahura byavye nyene ko narumva yuko en fait sinari nkora ko ari umuntu ankunda oya donc ari muri iyo manque y'urukundo nari muri iyo manque y'urukundo aho umenga umuntu wese aranyanka umuntu umwe ankunda ndashaka rero tubwire ingene watanguye na Yesu wakiriye Yesu mwami n'umukiza ko ubu tukuzi nk'umuririmbyi akorera Imana muri eglise afise ibintu arongoye bon en fait nakunda kubwira yuko kubera ivyo by'amashuri nyene ko byari bimeze nageze hano numva abantu muri famille batanyakira batankunda rero ndi muri lycée Mwaro narasengera cane ETS Kamenge ndi muri ETS ndayisengera mugabo vers la fin de l'année naciye nja muri repêchage ya mathématique kandi ubona ariko ndagerageza guca ko nsabira ETS arambara tora repêchage mathématique ntibikunda chamba obligé kwizera nyene ndabisengera rero ngiye kuraba ama fiche ngaho kuri lycée Notre Dame de Loyo sanga bampaye ETS ndavuga mandasenga ndavuga mwami Yesu ndakwinginze imyaka 3 zo 3 ntizibine ntizibitanu ndagenda ndiga rero umwaka wa mbere warahatswe vraiment narahatswe kuyoberwa ngako numva ko atamuntu yontanyakira yo byumva narumva yuko infano yoberwa no caniyahura ko numva nyene nta kigwa rero mu nyuma mugenzi nabiganiriza carambarira ati tugende gusenga muri life center vendredi kwa Pauline ndambwire bana je navyo numva kweri ngo yangugira iforo tujane ngo nukuri ngo uraza gufashwa ndagenda iyo vendredi nararyohewe vraiment ko narumvise yuko ikirere twarimo canduhuye hama nari numva mu mutima nkeneye kumenya gusa ko Imana inkunda nico cenye cyari gisigaye co ndemesha abasigaye naho bonya nga Imana kwinkunda conye rero ndagenda vendredi hama dimanche ndasubirayo hari umupasteur muri Tanzania
arasigura ubutumwa vraiment ndumva ko ariko avuga jewe ndumva ko ariko avuga urukundo rw'Imana niyo yahamagara bakira Yesu nca ndagenda aca baramfasha hama bakoresha itangura gutyo rero yagakiza kugira ngo ugende kwatura ugende hajya imbere niki kitamotive niki catumye umva umenga nogenda niki cagusunitse bon uwo mukozi w'Imana yaragerageje kudekriva l'amour de Dieu kundo rw'Imana arasigura ukungene urukundo rw'Imana idakunda umuntu kubera ibintu kanaka kuko deja je sinumva kumenya ari umuntu yonkunda atakina nziga bwa numvise Imana kwinkunda peu importe uko meze peu importe uko abantu babivuga kumva Imana irankunda tu ico conyene bimwe wari warabuze mu bantu bari proche kacumva hari umuntu ashobora kubiguha ca ndahaguruka ca ndagenda ndakira ata bintu byinshi nze kwiyumvira oya ahubwo nagiye nihuta nihuta numva ari urgence hama uratanguye urakijijwe urakese umwami n'umukiza vyagenze gute ngo wisange uri muri GG Sound ndetse ari nawe wirongoye bon ico gihe muri 2007 maze gukizwa nkemera yacinshira ku mutima igikorwa nokora uwo munsi nyene oya ntihora umunsi mbwari yahenze nk'isomene nkemera yashira ku mutima igikorwa nokora cyo guhimbaza no gutazira ndataha ndabwira n'abagenzi ntibana je vraiment nzorimbana na Apollinaire bagaca batwenga na petit rukurarota bwa bwa ntaco bitwaye mugabo je bizoba hama mugabo nkiri muri internet ntibyari gukunda maze guheza ishuri muri 2009 kuko ya myaka 3 vraiment yabaye 3 ntiyabaye ine kweri Imana yarabikoze hama maze guheza niho muri Shemeza baca bagira appel d'offre donc kurokita baririmbyi ca ndapostile rero ntibyari byoroshe ko tugiye gukora ikibazo hariho benshi twagiye gukorana ukabona jiri irimo Apotre Apollinaire ukabona David ukabona Pastor de Papa ndabona abantu batinyitse twabona nyene ubashwe bacuvuga uta rero ngira ndirimbe ndabona ntaho urakumva uri kuraririmba ntiwari bwigiruje muri korale n'umusi n'umwe bone bukora nyene zo muri katolika yo muri katolika mugabo ubona aho murimbira mu kivunga ntawe menye ivyawe muga rero ho hageze rero aho uje imbere baca baguha umupianiste baca baguha n'indirimbo nukuvuga we ni uvuga urakurikira tiko ndatera inkuru n'abandi navuga nti kameme abandi baraza gutangura zarumva bahereye kuri jewe mutima bavuduka nyene taruvyiteguriye navyiteguriye ndavuga na rero ni grave none mbwa ndagenda nca nkoresha system nyene yo kwidebrouiller nyene ndaririmba mbwa amaso ndahumiriza kugira ntibabone ko natinye mbwa mwijwi ntabwo bagumvikana baraprecier barakoma amashi baranyakuraja hama ninjira gutyo maze kwinjira rero hari utundi twahuye natwe nyene twagumvye kundekuraja mugabo ndasenga Imana irampa novuga ijambo ryatumye mpagarara ndabandanya nakorera aho twita mwirido twaririmbira irido ni just inyuma nyene bajya baje inyuma apana bari kuri microphone baje inyuma abita ngo baje mwirido mugabo ndakora ndatera imbere ndava mwirido ndaca kuri microphone umva ariko ndatera imbere hama rero niho vers les années 2012 2013 imana yashira ku mutima ikintu cuko ntegerezwa kuja handi hantu sinari nza hariho narumva yuko yarashizemo ikintu cuko iterambere ryanje ntirizogaragarira ngaho ndi hari ahandi hantu ntegerezwa kuja ndakabwira abagenzi banje ntice numva aranimanikira mbwa ntaho nzi sinzire igituma bimeze uko bamwe ngo yaye ngo nivyo wibwira okay nika turindira mbwa ko nasenga niko numva biba clair hama ndatinda ndumva aho noja cyo noja gukora ndabibwira Apotre Apollinaire aravyakira aransengera barampezagira barandungika rero maze gushika muri GGC byari ibintu bikomeye ko nyene byasabye inkomezi nyinshi byari shingiro ry'abantu bake nibaza ko niba bari benshi bari nk'ijana niba bari benshi c'était en novembre 2013 ndagendayo instrument bari bafise ebana yari ibintu bikomeye cyane
ukuntu baririmba composition zari nziza mugabo ugasanga indirimbo nyene zaho nyene uvuye muri shemeza ushitse rero ahantu nyene bari hasi ndibuka ndiko ndataha mu barabara nararize ndavuga mana kwiko nkuye hariya unzana ngaha mugabo ndararize vraiment ndimwe waje nyene 28 November ama mima yarambwira ati ikijuju cifuza gushikira mu vyuzuye ariko umunyabwenge arubaka ibintu akabigeza ahantu ndumva ko nk'imwe yaranzanye kugira nubake Gigi Sound yego hama da persevere kugeza muri iryo ryangumije yo vraiment sino nagira ndahave ndatena turakora hari undi murongozi ndaca bugufi musi y'amavuta yiwe turakorana hama rero mejeje université muri 2015 ni mu mutwe nari nshushe vraiment na business ngira nje kuraba ndangura ma ordinateur ma accessoire nivyo bintu na reva nivyo nabona nje guhanuza pasteur rero pasteur mukuru aranganiriza arambwira ko mfise ingabire arambarira ati courage niyo woyikorera ko cane ugafasha ishengero mugabo numva umenga yego nivyo muga hari wunda birongoye je numva sindimo shaka inoti shaka amahera n'intinge mu business nje kurondera denario nyene hanyuma nyene ibisigaye nziza ndaririmba nyene buhoro ndagenda Kampala nshitse Kampala vraiment sinorohewe kuko naguma numva aya majambo pastor yambwira naguma numva umenga nyene biko birankwega cane muga nanje naguma mfise ama justification menshi vraiment kushikaho namaze yo 3 semaines ngarutse ndi mu modoka niho nabwira mwemera je ibintu birandemereye omwe basi no vyemera mu gihe ujya irongoye yovuga ko hagaritse niho no kwemera sino twokorana mugabo nkabandanya nibindi shitsino Bujumbura ngiye kuri eglise no rero amfrère arongoye ko hari acambwira yuko yahagaritse Tsamba pasteur araje arambariye ati twifuza kurongora ko hari ndibuka ibyo navugiye mu modoka nta choix mfise confirmation tundatekana ndicara turakora rero ndashimana ko uno munsi umugwi Gigi Sound ugeze ahantu hari ahantu ugeze uravyo twavuye wapfumu twumva tuko turavuga ngo tuko turaririmba mugabo uno munsi kandi tuko turaririmba vraiment urumva ko harimo abartiste bakomeye bazi kuririmba bageze kure no mu guca ku mateleviziyo ku radio byo ndabishima Imana ko mwemera yabikoze kandi akanshoboza tukiri ngaho nyene kandi dusa n'abasozera ikiganiro cacu nashaka ndakubaze wandika gute wa inspire gute biza gute amajambo aza gute melody za gute bon je ibyo wanje nyene uvuga gute d'abord si ni concentre ngira nandika indirimbo je indirimbo kenshi ziza ndazumva muri jewe nkumva amajambo na melody bizira rimwe hari gihe bizira rimwe hari gihe haza amajambo agatagura sikurikira melody nga kenshi bizira rimwe nashobora kuba njyamye nkumva iyo ndirimbo ikiravuga camvyuka ndayiririmba hari gihe nibaza nibasha indirimbo nta muntu narayumvise bwabo ntaratinze ndamenya yuko bujyane mu iyo nzira imwe Imana impamwe indirimbo hari n'igihe ushobora kuba ndi mwibarabara ndiko ndagenda mba nyene indirimbo nyene ko ndakunda kandi ndaririmba mwibarabara nka improvisa usanga ndiko nd'improvisa gutyo indirimbo iciza acashika muhira nimba ndi mwibarabara gwa nyahura n'umuntu anamutse ntavanse amazi ndavyibagire canke na telefone nkaca naregistra nkaca mbandanya rero kenshi nuko ndazironka canke nkaronka text hama nyuma melody kaza nuko bigenda wavuze yuko urugendo rwa nawe na Kristo rwatanguye yari inkuru y'urukundo yagukunze nashaka tubwire ku giti ciwawe ni gute mubanyeho n'Imana hahandi abantu batabona abantu batazi ni gute urwo rukundo mu rukonsoma bimeze gute bon je kunumbanye n'Imana vraiment ibintu bitangaje kandi vyoroshe birimo akaruhuko kenshi bon je Imana nayifashe nk'umugenzi kandi nayifashe nk'umuvyeyi kandi nayifashe nk'umukunzi imbere vyose muri vyose deuxièmement Imana je ndayifata ko yamana nanje ahantu ubu turi kumwe ngaha iri kumwe nanje ndayiganiriza yene nkuko tuko turaganira ku simpaka ndinde kuja ahantu ni concentré
ndaganiriza Imana bwa Mana ndagushima kuri kumwe nanje canke nimba ari nk'umuntu ambajije nk'ikintu ariko nca mbwamana nishure gute mbwira urumva ufata ko turi kumwe turamana turagendana rero kwera uko kuntu igenderanye yereka mu buzima hari by'inkorera byinshi ni numvumenga niyo yonyene nshobora kubwira ivyanje byose ndayi considera même gusumba nuko no considera umugore wanje canke undi muntu uri wese rero ubwo buzima nibwo mbayeho nayo nyene turikundaniye vraiment ari gishobora kuvyura mwijoro nkatamba abandi bajyana nkambara ama écouteur ashiramo indirimbo nimba ari gisirimba nimba ari nkatamba vraiment kandi nkumva ndayiryoherewe tu rero ndazi yuko ivyanje bifise mu ntoki kandi iterambere ryanje rihagaze kuri yo kweri irankunda ntaco yonyema ico rero cyo kwinkunda asha caramaze kumata ku mutima ego reka mu kurangiza ndagusabe ubwire abariko radukurikira dufatiye ku ntaye yawe byo tuganirije kuntu wakuze umuntu iyo ariko araca muri situation nk'iyo onye kumva yuko adakunzwe abuze urukundo yaba ku bantu yaragwiteze ko akumva umenga biramurambiye yatuma yitahira nashaka ndagusabe ubaganirize n'iki kintu bababwira nk'umuntu yabiciyemwo azi ingene bibabaza bon ikintu cambere no babwira abantu barahinduka ashaka ari papa wawe ashaka ari mama wawe ashaka ari umuvukana barahinduka ariko ikintu kidahinduka ni Imana igukunda usa neza igukunda usa nabi igukunda nyene atacuri Imana kandi ivyo ntibihinduka niko biri rero icambere nimba atarakizwa yokizwa akexperiment ubwo rukundo bw'Imana nimba arakijijwe na yo kwizera ko Imana iri kumwe nawe peu importe ivyacamo yo kwizera ko Imana imukunda ico ni cambere hama ikigira kabiri naco Imana yo mwima naruhuke bivuga ngo ushobora gukora ibirengeye ibyo twibaza n'ibyo twiyumviye iyo Mana rero kujya ari muri kahise ni kwirekana kwizo kwama gicara ruhuke akaba yumve urukundo rw'Imana abasigaye nibisanzwe kandi buryo umaze gukundana nk'ubu ugize chance yo kumenyana na president nabandi baca gukunda kubereka ukuntu president bamuzi icubahira afise ukuntu ameze bati byare nimba ari umukunzi wa president reka natwe tumwishireko barakwishirako kugira ngo barabe ko baconnect umaze kumenyana n'Imana ugakundana n'Imana abantu barazi kwavuga ati arafise umuntu bakundana ari très important bafisemo n'inyungu voilà donc rero tureke kwisusiya n'abantu twimatanye n'Imana kanda gushimira kuba waje kutuganiriza kubuzima bwa nizere ko n'ikindi gihe twaguhamagara uzoze murakoze cyane vraiment nzobitaho ego reka nshimire namwe mwadukurikiye no mugoroba ndababwira ngo Imana ibahezagire cyane nizera ko ino ntaye yabafashije gose cyane nongera ndabibutsa ko umukunzi dufise adahemuka ari Kristo Yesu wenyene abandi bose bashaka guhemuka ariko Imana yacu nizoduta nizotwibagira uko vyo babiri kose ushikame kandi ushiramanga kandi abashimire nongera kandi ndabipfuriza umugoroba mwiza tuzosubira ku munsi w'Imana ukurikira muhezagirwe